ntumbero yo kugwiza umwimbu mu gihugu cyacu leta y'u Burundi yasizeho umugambi w'uko abenegihugu bose barima bongera borora kijambere kugira umunwa wose uronka ico ufungura umufuko wose uronka amafaranga wujamwo. Mu nyuma yaho haribonekeje mu ntara za Bururi na Rutana abaciye bafata iyambere mu gushira mu ngiro uwo mugambi mwiza w'igihugu. Abo borozi ba kijambere baravuga ingene umwuga wo korora ugenda. Umwuga wo korora inkoko ubwa mbere ukorora inkoko zitavunagura. Ubwoko mubona ngaha izi ni ubwoko bwitwa croira. Mu bwoko ntuvuga yuko usaba ibintu birebire kandi bidasaba ko ngo utunge nyinshi kuko ni ubwoko bw'inkoko zita zikabundikira hama kandi zikagwiza umusaruro w'amagi kandi ni ubwoko bw'inkoko zitagwara cyane gose. Nubwo hari ubwoko bw'inkoko bugizwe n'amaraso atatu. Ubwoko bw'inkoko buva muri Inde. Ubwoko butatu novuga ni bwa bwoko bw'inkoko zimwe zita pondeze zigwiza amagi zikaba zifise n'amaraso y'inkoko zitwa izi poulet de chair za nkoko usanga ziba zinini z'inyama. Hakaba ndizo twitwa poulet locale zimwe twita mu ati indundi cyane sekabohe bazigize barazi abahinga baragira havamwe inkoko croisement havamwe inkoko imwe iri yitwa croire. Rero uvuga ko ari ubwoko bw'inkoko bworoshe gutunga. Kuvuga ko gutunga gute ni inkoko itagwaragurika cyane gose kubera ifise amaraso ya nkoko y'indundi. Ni inkoko ita kubera irimo ifise amaraso ya za nkoko novuga zimwe poulet pondeze. Ni inkoko ziba zinininya kubera zifise amaraso ya nkoko yitwa poulet de chair. Rero usanga rero nkoko rero hamu kwayo iraresista ntigwaragurika cyane gose hejuru yuko ari inkoko ifise ibyangombwa ifise amaraso meza cyane gose. Rero ni inkoko umwe n'igihugu wese ayitunga kubera ntimusaba birebire. Izi za nkoko uvuga ngo muri mbaka ngo zirye ngo ibi turutu wacanze wagize nte murabona zirajya ubwatsi zirazikubita ibigori ukazihereza zikinobera wumva ni inkoko yoroshe gutunga. Muga rero nayo iratanga umusaruro mwinshi kubera irimwe amaraso y'inkoko ita. Twatanguranye inkoko 38 ubu tugeze ku nkoko 600. Bazitanguranye haciye imyaka umwaka n'igice tangura ku bintu birebire siko umwimbo mwinshi utangura bike bitakuvuna kugira ngo ushike kwihangire ko shika kuri ngwe byinshi uvomba. Rero dusanga zimwe zigabura za zindi zimwe twovuga zimwe nyinshi usanga rero ni ukurikirane gwiza cyane. Izi nkoko bubona ngaha muri bwa mbere ibyatsi zirabijya amatura amatoruto acanze ibigori sondoble sondori tournesol tukaziheza muri ko zijya byose ko biya navuze bisanzwe bizimbe cyane mugabo icatsi naco ni ikintu ciza cyane kuko bijya iza kurondera amajya amatoruto muri ibyatsi irabironka hanyuma kaya n'amazi nayo ni ikintu gikenera amazi cyane. Ari inkoko ku munsi iteza kujya amagarama 45 ndio cyane so nikyo kizi nubwo amagarama 45. Rero turaba ku kiro cyo twatwaze ko ibintu bihindagurika ibiro by'ibiryo by'inkoko. Ino munsi bazimba bivanye n'ibyo ducanga cyangwa ibigori igice cyo no munsi si cejo. Rero novuga ndavye igiciro nofata ku magarama ibiriye nibyo mba naguze ku kiro ibintu byose kubarura. Turafise abaganga n'ubu turi ko ngaha hari umuganga asanze akurikirana ibitungwa byo ngaha. Arakurikirana ingurube kaza kuraba inka kaza kuraba izi nkoko mu ndwi ahaca gatatu kugira arabe ko ibitungwa bimeze neza. Yari imiti dukenera amenya imiti yariyo akaca ari we nyene azivura hagira nta kibazo bivuma cerekeye ubuganga canke imiti. Hajya inkoko zita A80 ku 80% kuzo ubufisemo bice 80% aho umuntu arashikira ayo magi kayaronka. Ure ko turacafise ikibazo c'imashini iberuza cyo dufata ya magi kubera yabayimeje kuva mu muswe. Rero cyo tugenda ariyo ikigo ibujumba twitwa kwa Johnson tugatwara ya magi hanyuma tukashira muri ya mashini hama tukaronka imisoko tubona kusubira kwiduga nino. Nico novuga ikibazo nyamukuru dufise yaho umuntu afise mashini byo koroha
uyu muntu azara aguze umusaruro abakeneye imisoro abakeneye amagi bakabironka atangorane washobora kubakira inzu y'ibiti basakaza ubwatsi utarinze kurondera amabati utarinze kugira ngo ikintu cyose uhera hasi kwije zo ubone gushika hejuru nabwe ningo ko zisasaba ibintu byinshi. Uwo mworozi wa kijambere avuga ko ihangiro ryiwe ari uko mwene gihugu aronka amagi n'inyama afungura, aranavuga kandi ko uwiga korora yohera kuri bikaduga. Je ihangiro rya mbere mfise nuko umwene gihugu wese ashobora kuronka inyama y'inkoko afungura, umwana wese w'igihugu ashobora kuronka igi afungura kuko birafasha mu magara y'umuntu. Niyo hangiro nyamukuru. Irya kabiri naco uri mu bikorwa urakeneye akunguko ukabona yuko wakoze ikintu mu kintu ca mbere nyamukuru no gukora ikintu kugira n'abandi bagishikire hamwe igihugu cose tube nk'ibindi bihugu biteye imbere cyangwa mu y'abajambere kuko agiterambere ry'igihugu ni jewe ni wewe n'uwundi twese hamwe tuba ca gihugu ibintu bikagenda neza. Ubwa mbere kwiga korora si uguhera ku bintu birebire, urashobora guhera ku nkozi zibiri zonyene mu mwaka wasanga ufise inko 2,000 ni byoroshe guharura biravye. Rero jeje novuga yuko uhera kuri byinshi siko gutera imbere, wohera kuri bike kugira utera du ushika yuja n'ubundi ashikirwe ca gihugu gitera imbere. Ahubwo ntiturakwiza kuko nk'ubu mu ntara ya Bururi harabaziva makamba barondera ko abari mu yamaraso abari byagirimwe wa muswe akarere ngaho turamaze kuba benshi buri benshi ngendera gasanga kandi bambira yuko ari ibintu bimeze neza, basanga inkoko zabo hari zikaye zingana n'izo ngaha ku magi bakuye ngaha canke ku nkoko nabahaye bakuye ngaha. Yuko usanga rero aho hafi na hafi nahaye ugasanga ati za nkoko nizipfa byo batubwiye nivyo ntabwo ratongira izindi mwana nkangira ntikampe n'abandi nabo ku buryo abantu bose baronke iyo nyama y'inkoko ryagi hamiye gutera imbere. Kugwiza abaganga b'ibitungwa ni kimwe mu vyo uwo mworozi wa kijambere asaba indongozi. Icyo cyagikuba c'aba veterineri bumva zikivutse tukiziza aramenya urugero rw'imiti azitera kuva ku ndwi ya mbere ukwezi kwa mbere kwaje umuntu wese n'akazi kiwe mu buhinga. Cyo gutuma dusabiriza yuko leta yosubira kugwiza abahinga b'indimo n'abitungwa kugira umuntu atunze icyo bitungwa kuko bitunga asanga cagwaye n'ubuhombe kugira kandi n'ubuhombe bubo abihaye yangire byo gutunga ico gitungwa. Umva icanco ziri uburyo bwinshi uva icanco bazitera zikivutse, icanco bazitera zikameze amahinga 3, icanco bazitera haciye ukwezi, icanco bazitera haciye amezi 2 amezi 3. Nivyo nzi izo hariyo karandire yavyo hama tukazana wa mu veterinere akazitera ziriho mu gihugu kubeka bise ko wabo tuzigurira mu ma pharmacie veterinere nta kibazo cazo tubona zikiri. Iruhande y'ubworozi bw'inkoko haribonekeza n'ubworozi bw'ibindi bitungwa muri zo ntara nk'inka eka mbere n'ingurube. Abo borozi ba kijambere baravuga ingene batanguye korora. Je bitungwa byo kurima no korora ndiko ndamara imyaka ishika 7 shoboye kuba ndiko ndorora ibitungwa by'inka. Aha mu minsi nari natunze n'ibintu by'intama, hanyuma nza mbona rero ndazororera kuko intama n'inka biragorana kuko intama zirakunda inka cyane, kaje nsanga zazihonyaguye zazivunaguye, mu nyuma rero ndahitana izo ntama ndazigurisha. Aha nico gituma naciye ntegura handi nshobora ahinyuma nshobora kuzoca ntungira izo nka n'intama. Jewe nk'ubu noroye irya ni frizone iriya y'intango, iyi sinshobora kuyimenya kuko nayibangurije ku rushinge. Yoyo murayibona kari mbore yariya yicaye cyane inka nkunda gutunga harimo n'amasayiware. Bwa mbere na mbere hoho urabona ubu ivyari kera kare twaraturutsa, ubu nta muntu agishobora guturutsa igitungwa. Leta yafashe
ingingo yuko aborozi boshobora gutungira ibitungwa mu mpongore zabo mu mihira yabo. Je kino noshobora guhanura nk'umuntu yoshobora gutunga ibitungwa, yoshobora bwa mbere yotangura gutunga inka ashobora kugaburira, kuko urabona nk'ibi bintu byiza inka by'iki gihe biragoye. Nkajewe ngaha andiko ndaraba nk'abakozi barakora bakaruha, naje nkabura nkashiramo inguvu cyane yatabanyene ari utuntu nza ndatorura hirya no hino. Ndabona nko kugaburira ibitungwa n'ikintu kigoye cyane, kiragoye cyane. Ariko leta kari byo yabonye kari wo muvyeyi wa bose. Je nk'ikintu no hanura nk'umuntu yotunga nk'inka imwe zibiri ashobora kugaburira, kuko ibi bintu bisaba umutahe munini cyane uteye ubwoba n'agahinda kugira ubone ziraryamye ziratekanye, urumva wakoze cyane ugacoka. Iyo nka yoyo nabwo ni bwa bwoko bwa kijambere, yoyo isaba ibintu byiza ahantu heza, ikajya n'utuntu twiza twatsi tumeze neza. Mbwa hoho iba ahantu heza kweri, ko n'izintu iriwe n'urunyondwi murabizi ntigusezera haciye ukwezi tarayipoma tayigendera neza, ibipfuye kandi nayo igwa amafaranga atari make cyane gose. Igitara cinka imwe bo nuko je nari mugabo ni ibintu bidasaba birebire cyane gose, ngiba ahantu hidegembya cyane metero 5 kuri 8 irashobora kororera ngaha biragoye. None bisaba ubwatsi, bisaba kurima mu bwatsi bwinshi, navyo si ikintu coroshe. Irahari yanke iraruhuka ukayonkamwe amase menshi, kurabona yuko amase aboneka cyane kuko yamiri hahandi tangana ku musozi ija. Kesho urabona iri hanze haraho inyondwe sinyinshi. Ibi byatsi turanabireka bikuma kugira inyondwe zivemo, tukayisasira ibyumye, bimwe biragabanuka bukebuke. Ibintu byose birafite akabazo, ariko urumva umuntu aragerageza akakemura. Ubona bigoye ucugabanya ingene zigabanya, naho nyene barakora. Urabona nk'aba ababu ubwatsi bakerera ubwatsi bararonka amahera, yego n'aba abari mu bwatsi bakayaronka, bagira impuze bose bakagira bose bararonka ico baronka. Sinomubwira mwibiye ko yotangurira ku nka. Inka iragoye cyane. Nk'ubu yotangurira nko kwizo ntama akasubira kandi agatangurira nko ku nkoko, hanyuma agatera duga bukebuka agashikira yanka agashobora kuraba yuko yoishobora, kuko ubu abantu benshi nk'aborozi nk'ubu ntibiborohera n'ukuri. Harimo bamwe ariko barazigurisha kubera iki ntibashobora kuzigaburira, usanga induru mu ngo zabo ziriko zirabira, bakacahitamo kuzigurisha kubera iki ataburyo bwo gushaka kuzigaburira. Ikintu rero no shobora kumuhanura nkuba ashoboye nko kugira yohera nko ku nkimwe agatera duga buke tubazo ntitwobura. Urabona nka twebwe ngaha mwi ntara yacu ya Rutana nta hantu na hamwe woza gutembera ushobore kubona ibintu by'amatroto nk'amasondori aducako arengana ava hiyo za Giharo za Sosumo atera afata za Gitega za Matana. Nk'ubu n'ukuri nk'ibintu byo korora twebwe biraduhanga. Urabona nk'imiceri ahakuru irimwa hiyo za Kumusa. Urabona rero nk'abantu bafite imitahe nka twebwe ntituraguka cyane ngo dushobore kuronka imitahe ikuze cyane ngo dushobore kurangura nk'ivyo bintu by'amatoroto ngo tubishire ngaha tuza kubisuma iyo biri. Niyo ugiye kubibaza uca usanga bakubwiye ngo aya mastoke yose yarafashwe. Tukaya dusaba rero nk'aba boba baduserukira muri ntara yacu ya Rutana, hariho nk'abarongoye DPAE, hariho na uko bagenda barasumbasumba nako bodufasha, bakadufasha nk'ubu nka twebwe abarimyi borozi tugashobora kuronka n'ukuri nk'ako gasondo tugashobora kugaburira nk'ibitungwa. Ndiko ndaraba nko mu ndimo yatabari iki gihe cy'izuba n'ukuri hari sinahora nsuma nk'ubu je ndashobora kurima impeshi gusa ibiharage katasi nkaja ndima ibigori n'ibiraya. Nukuri mu ndimo harusanga hashajije, badufasha abajejwe iby'uburimyi bakatwegera tukabasaba impanuro bakaziduhereza
tugasanga n'ukuri mu ndimo hameze neza. Ikintu nohanura bene wacu n'ukuri bwa mbere na mbere borema nta mvura idahita. Ibi bintu leta yego yarafashe ingingo yo kutubwira yuko umurimyi umworozi ategeza kororera mu rugo, tukamenyera buke tukamenyera umuntu akacatunga idashoboye. Cyo no bahanura borema bakiyumvira yuko hajya uko buca ibintu niko bihinduka tugatinda tukamenyera ibitungwa byacu bikaguma mu rugo. Nk'ubu jewe ndaha ndazikurikirana, yigwaye ndayimenya kwigwaye, haca ntabara habwira nka veterineri akacaza akamfasha akayivura. Ariko iri mu gahinga nza mbona inka, kuko narigeze kubura inka mu minsi, iyo nka ingene yagwaye nta nivyo namenye. Iyo nka nari mpejeje kuyigura 850. Iyo nka yagiye mu ruhongori kubera zaraturuka zikaje inyuma, nagiye kumenya ko ari umufube inka iza yarangije. Ariko nk'ubu unguma ndaba umukozi nkamubwira turaraba uhitane kilometre, ubonye inka igwaye ikwiza nka ibice 42 ine na kimwe ucutabara inomero z'umuganga tuje tuzamana tukatumutelefona baza kutuvurira. Aha muri komine ya Bururi gitungwa borora cyane gose ni inka. Inka kuko bahorana imisozi minini ye kuziragirako, mugabo aho bumviye ko haje itegeko ribuza kuragira ku misozi, baciye bafata ya mbere bari mu bwatsi bukwiye. Ari mu bwatsi bukwiye ku buryo ubuye inka nyinshi zirafise icyo zifungura atangorane. Rero muri komine ya Bururi ubworozi bw'inka nibwo buguriye cyane gose. Agaca haja ko ubworozi bw'ingurube buriko buraguya nabwo nyene, kubera bwobwo ingurube iroroshe korora, iroroshe no kugaburira. Sico kimwe n'inka isaba ubwatsi bwinshi. Hanyuma kino kongera ko nuko naho tworora inka kandi zikaba ziri mu ruhongore, tafise ingorane y'ifungurwa zijya sanganyangaburo, no kuvuga amaturuto. Ico oye ni kibazo gisanzwe kihari, ariko ndabona umengo hari abantu bagomba gushinga ama cooperative bagomba kuzorangura izo funguro bakazizana aha muri komine ku buryo abantu bashaka kuronka ibyo bahereza ibyo bitungwa byabo atangoranye. Nico rero ariko ndavuga yuko cyane cyane ni bitungwa by'inka nivyo tworora cyane gose hano. Umworozi ariko aranyumviriza kugira ngo yorore ibitungwa vyiwe, cyane cyane igitungwa c'inka kibe ciza, ahanini nuko banza kwiyumvira ahiba. Ahiba ni ikintu gikomeye cyane gose. Inka ibaye ahantu atari heza, ni heza ngo itere imbere ivyibuhe imere neza. No kuvuga rero uhera ku nyubako yayo ahirara, kumenya uti inka imwe ikeneye ahantu hangana iki ibamwo. Umaze kuba rero wisuganije ahirara, bisaba yuko uyisasira kugira ngo imere neza, ijya bimerewe neza, kandi yongere iguhe n'amase. Uko birakenewe yuko ubworozi bujanye nuko turonka amata, tukaronka amase, bibaye ngombwa n'inyama. Yego rero urumva aho no kubijanye n'inyubako ibamwe. Ikindi wongerako nuko kugira ngo worore inka uba warateguye umurima ukwije ibyangombwa. Ubwatsi no dukunze gutera twisakumu canke imbingo, ndo dukunze gutera setariya naho tuyitera ntigwira cyane, imbingo cyane cyane na twisakumu ndo dukunze kuba dukoresha kugira worore rero ubandi ukari mu murima ujanye n'ibitungwa ufise. Nimba ufise igitungwa kimwe, niburi ufise inusu y'hegitari, kugira uzoshoye kwigaburira umwaka wose atangurana ugize. Hanyuma uwo murima yamaze kuba ufise, birasaba yuko nawo nyene ukoresha neza. Bisaba yuko dukata ubwatsi incuro 3 ku mwaka. Ivyo rero ni kungaburo. Navuze nibijanye n'amaturuto nayo nyene uraheza ukaziha amaturuto. Amaturuto nayo bijanye n'ingene imeze. Nimba ari ishashi ntijya cyo kimwe niyihaka nifisa amezi. Nimba ari imfizi ntijya cyo kimwe n'agashuri gatoya. Rero biravana n'inka ahigeze n'ikiri kirakora. Rero turaheza gashiramwe rero izo turuto kugira ngo iyo nka yawe imere neza, ishobore kuguha ibyo wifuza.
Ncamake rero ugira worora inka nivyo bikenerwa. Ikaduhere mbere no ku bwatsi. Mu isanzwe inka ntiwovuga ngo noyiha ubwatsi bungana gutya. Inka urashira ubwatsi mu kigangara ikajya yonyene ikicura ikihagarika. Nukuvuga rero no kuyihereza ikajya ikicura ntigumane umunoho. Ingurube hari ingurube 18 ngaho. Bo hari bamwe n'inkone bazikonesheje. Mbwa ni mwatiye izivyara byanizo nyinshi. Hanyuma ica n'inkone ni zine. Hama nizivyara izo zavuye ku ngurube imwe. Ibyo navuga ni ikintu cyose guhera hasi. Ingurube imwe ishoba kuba ifise ingurube 18 maze kubyara kabiri mu mwaka n'ubwa mu mwaka umwe. Ingurube 18 izo zana zazo ziba zarime tuvuye ko mu mwaka imyaka 2 cyo gushaka ku 500 nazo zazindi wahera ko basha kuzidandaza kaye zikavyara zikagabura zazindi ziko ziravuka umva n'urukurikirane hambwa zoshaka kuri ryahangiro wa wifuza hama n'igihugu naco kigatera imbere kuko n'ingurube birafasha byinshi. Ingurube biratuma ubwa mbere ivyibuha kaba nininya ko ingurube ikonye wishize ku biro n'ingurube idakonye ntibinganye ibiro. Cya kabiri akanovera k'inyama yako sico kimwe n'ingurube ikonye. Rero ingurube ikonye kandi iranyarwa no gukura ku buryo no kwishira ku isoko birihuta cyane ko iba ifite ikikuriro kinini cyane gose gusumba idakonye. Nico ciza cavyo kandi nababwe ko igwize ibyo byinshi basanga n'amafaranga baye menshi cyane gusumba yango bidakonye. Ahiba turazivumburira kuko ingurube n'ikintu nayo tuba dukeneye amase ko amase y'ingurube n'ikintu ciza cyane gose turasasaho ubwatsi hanyuma tukaronka amase kugira ngo tuzo dukore bya bikorwa dukeneye kurima bya biterwa mbwa naho nyene haba hapfuse neza hanyuma ntivigwa basanga ameze neza. Bwa mbere ingurube ija ku gahinga abaveterineri barabizi no wese abizi ingurube ija ko ingurube murazi kifi vyiriye rero mu gifi vyiriye niko ijya ingwara nyinshi mu gihe igiye gutora haziza zigi rero yakesha usanga zigwaye basanga za ngwara zigwaye nazo zigiye mu bantu ikica cyane ko rero ingurube ija ahantu hameze neza ukayigaburira ibintu navyo nyana gitungwa na kimwe gitakeneye kurya neza nta gitungwa na gitakeneye kurara ahantu heza wo kuva ko ingurube rero iteza kuba ahantu habi ntibibaho ikintu cyose gikeneye wego umusaruro kiba kiri ahantu yituze hameze neza. Akammonotera ubwa mbere n'ugukunda ibikorwa ubwa mbere hanyuma ibi ni ibintu wari we wese yoshobora gukora mu gihe bikunze kandi biramuha n'umusaruro mwiza. Rero biravuze nti dukuye amoko mu muzo twese tugakora nta kidashoboka tugiye hamwe turakora nabo bagakora kandi umwe wese afise aho yigira ku wundi hanyuma tukiga gukorera hamwe tugafashanya kugira ngo twese dutere imbere igihugu gihemwe inzara igihugu kigira iteka nitekane. Muri kino kiganiro rero twumvise ko umugambi wo kugwiza umwimbu biciye mu korora kijambere wasizeho na leta y'u Burundi ari umugambi mwiza akaba ari muri iyo ntumbero ihamagarira bene gihugu bose korora kijambere kugira umunwa wose uronka ico ufungura umufuko wose uronka amafaranga wujamwo.